mwaramutse neza nanone abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turabahaye ikaze mu makuru agezweho muri uno mwanya aho tugiye kugaruka ku idonido rikomeye cyane ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse tunarabera hamwe amakuru akomeje kugenda aravugwa ngaha mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino muri rusange. Turi mu gatondo ko kuri uyu wa mbere aho twatanguye indwi nshasha, turi kwigenekerezo rya 16 umwaka ukwezi no kw'icenda umwaka wa 2024. Turabaha ikaze mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu ngaha kuri nombonesha kure yacu nayo ya Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta adafise ivumbi na gatoya. Dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibandaho ngaha muri kino kiganiro cyacu c'uno mwanya. Umutama Agathon Rwasa wiherutse kwamburwa umugambwe wiwe SNL mu nyuma yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yarafise ubwoba bwinshi bw'uko by'umwihariko mu gihe yozongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirijwe imbere yozoca aramuhigika. Mu nyuma yuko rero no mu matora yashize uyu mutama Agathon Rwasa yaje ararya insyata burenge uyu General Neva canke nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaza gufata icemezo cyo kumukura kuri uyu mugambwe muri uyu mugambwe ndetse by'umwihariko akaza akomeje no kugenda agerageza mu kuvuga yuko atazotuma yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ariko uyu mutama utagira ubwoba ndetse unafise abanywanyi biwe benshi ngaha mu gihugu c'u Burundi akaba yarakomeje kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko yiteguye kuzitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu uko byaba bimeze kose, nubwo yabujijwe kuba yogira undi mugambwe yo kwinjiramo cyangwa se yotanguza. Amakuru yihuta ahejeje kugenda aradushikira avuga yuko by'umwihariko uyu mutama Agathon Rwasa ahejeje gutanga ubutumwa bukomeye cyane kuri nyicubahiro Evariste Ndayishimiye. Amuhaye ubutumwa bukomeye cyane rero amumenyesha yuko ibyo amaze iminsi ariko arategura bigendanye no kwegereza imihari igitandukanye irimo by'umwihariko nka FDLR ndetse by'umwihariko irimo nka FRN. Yaje kugenda aramwibutsa yuko igihe c'iherezo ry'iyo migambwe camaze kugenda kirashika ndetse aza no kugenda aramubwira yuko ibyo arimo arapanga byose bishobora kuzamukwegera n'urupfu ndetse by'umwihariko bishobora no kuzamubana imfabusa. Ibi ngibi rero uyu mutama bitangaje mu nyuma yuko hamaze imisi haravugwa cyane muri ino ndwi iheze haravuzwe inama zikomakomeye cyane zarabaye nga mu gihugu c'u Burundi. Inama zabaye guhera muri Myandagaro gushika muri uku kwezi turimo by'umwihariko zagiye zirahuza bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye b'imihari igitandukanye cyane abaturutse muri Congo, abaturutse muri FDLR, abaturutse muri FRN ndetse no ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi. Ni inama yari komakomeye cyane yarabiraga hamwe rero by'umwihariko ibikorwa tugiye kurongera kugaruka muri cyo kiganiro. Ariko kandi ibi byose bikaba bibaye mu gihe hari hamaze imisi harabera ibindi biganiro bikomakomeye cyane i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ibiganiro by'umwihariko byaje kugenda birananzura yuko umuhari wa FDLR ugomba gutsinsugwa ndetse ugomba guhigwa bukware mpaka urambitse intwaro hasi. Ici ni cemezo by'umwihariko leta ya Congo yaba yarahurijeho n'u Rwanda ndetse na Angola bamaze imisi baherereye mu biganiro i Rwanda mu gihugu ca Angola. Ariko kandi ku ruhande rw'u Burundi rusanzwe ari abanywanyi ba Perezida Tshisekedi bakaba batari bazi iyo biva niyo bigana mu gihe nabo bari basanzwe barafisiwe umumaro n'uyu muhari wa FDLR. Ariko kandi bakaba baratunguwe n'ivyo vyemezo leta ya Congo yaje kugenda irafata batabizi. Babona yuko rero bashobora kuzobura intama n'ivyuma bafata icemezo by'umwihariko co kongera kwiyegereza ndetse no kuganira n'iyi mihari igitandukanye. Ibi byose ni bimwe mu byo tugiye gusanga muri iyi nkuru tugiye kurabira hamwe muri kano kanya. Turarabira hamwe kandi amakuru akomeje kugenda aravugwa. Donald Trump yongeye gusimbuka urupfu mu nyuma yuko kandi mu misi iheze nabwo yongeye kuraswa amasasu ariko akaza gutabarwa n'abamucungerera umutekano. Ni mu gihe bivuga ko rero umwicanyi waruje kumugerera nabi yaramuri imbere muri metero zishika muri 300. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa aho leta zunze ubumwe za Amerika zaje kugenda zishimangira yuko nubwo igihugu ca Ukraine co bacemerewe gukoresha zimwe mu ntwaro ziremeye cyane zirasakure by'umwihariko cyane zaturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika zinakorerwa kuri ubwo butaka. Perezida Joe Biden yaje kuvuga yuko mbere yuko zigomba kuzajya zitangura gukoreshwa hagomba kuzajya harasabwa uburenganzira kuri iki gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika.
mu gihe ibindi bihugu bimwe na bimwe byamaze kugenda birahereza intwaro iki gihugu cya Ukraine kugira ngo kizifashishe mu ngwano gikomeje kugenda kirahanganamo n'uyu muhari mu ngwano gikomeje kugenda kirahanganamo n'igisirikare c'Uburusiya. Ibihugu bimwe na bimwe byo byavuze ko by'umwihariko atategeko rihari ribuza Ukraine kuba yokoresha zimwe mu ntwaro ziba zaraturutse muri ibyo bihugu bimwe na bimwe, usibye Leta Zunze Ubumwe za Amerika akarizo zikomeje kugenda ziragira impungenge. Ndabaha ikaze rero mwese abanywanyi ibi biganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, turabahaye ikaze abatwumviriza bari mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cacu c'u Burundi, mu makahitiye, amakomine ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Turabifuriza amahoro y'Imana cane, turabifuriza agatondo keza kandi iyi ndwi Uwiteka azabahezagira. Abatwumviriza bari mu bihugu by'ababanyi nga ku mugabane wa Afrika hose turabifuriza ibihe byiza cane. Abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, turabahaye ikaze nga kuri no mbonesha kure yacu ya Burundi News TV. Kwibutsa ko ariho ushobora kuba wokumviriza amakuru agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Abanywanyi bacu rero reka mbasabe niba ari ubwa mbere ushitse ngaha by'umwihariko upyondeko ahanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro byacu, aho by'umwihariko twibanda ku makuru akomeye cyane abariko aravugwa nyine muri politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Reka amakuru yacu by'umwihariko cyatanguriye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Muri iyi ndwi iheze rero nibwo hakomeje kugenda aravugwa amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta, amakuru yaje kugenda arakura umutima abatari bakeya. Ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye cyane cyane ibyiganjemo ibyo mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda ndetse na muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo byaranditse ndetse binakora n'ibiganiro bigiye bitandukanye ku nama rukokoma zagiye zirabanga mu gihugu c'u Burundi guhera mu kwezi kw'indwi gushika guhera mu kwezi k'umunani gushika mu kwezi kw'icenda, ariko kandi akaba ari inama zaje kugenda zirahuriramo n'abayobozi bagiye batandukanye b'imihari igitandukanye cane cane igwanya ubutegetsi bw'icyo gihugu c'ibanyi c'u Rwanda, ariko kandi bakaba bari basanzwe barakorana na Kongo ndetse n'igihugu c'u Burundi. Icakora amakuru yihuta avuga yuko by'umwihariko nyuma yuko hamaze imisi harabera ibiganiro i Rwanda mu gihugu ca Angola byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Repubulika Intwaro Rusange ya Kongo ndetse n'izo muri Angola nyine z'abahuza, baje kugenda barafata icemezo kitigeze kirashimisha General Neva nawe wari usanzwe yungukira by'umwihariko mu bikorwa bya FDLR, ndetse yumvaga yuko bagomba kuzojya baranamufasha mu bikorwa bigiye bitandukanye, ndetse gushika ubu ngubu akaba yaraje guhita arafata icemezo by'umwihariko cyo kuganira ndetse no gukomeza kwiyegereza by'umwihariko abagwanyi b'uyu muhari nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kuko amakuru akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya rero by'umwihariko aragaragaza neza ko bamwe mu bayobozi ndetse n'abanyepolitike bamwe na bamwe ngaha mu gihugu c'u Burundi bavuga yuko aka General Neva kashobotse ndetse iherezo giwe ryageze, mu gihe imihari yose yaramaze kugenda arishingikiriza ikomeje kugenda irashyirwa ku iherezo nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Bamwe mu bagiye batandukanye biganjemo nk'umutama Honorable Agathon Rwasa yarahoze yiyamamariza canke yitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, by'umwihariko yarakomeje kugenda agaragaza ndetse yerekana neza ko by'umwihariko igihe kigeze nga mu gihugu c'u Burundi kugira ngo ububi ndetse n'ubutegetsi ndetse n'intege nkeya za General Neva zibashe kuba zogaragara. Ibi ngibi yaje kugenda arabitangariza by'umwihariko ku radio imwe nga mu gihugu c'u Burundi, aho yaje kugenda arabazwa no uburyo abona hatangwe kugenda arategurwa amatora yimirijwe umwaka uza, ndetse by'umwihariko aza no kugenda abazwa ku bigendanye by'umwihariko n'ayo makuru yakomeje kugenda aravugwa. Uyu mutama yaje kugenda avuga ko nubwo azi neza yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yashimangiye ndetse akanagaragaza neza yuko atamushaka mu kuba yokongera kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, yavuze ko ari umurundi ndetse anafise ubwenegihugu bw'abarundi, ndetse atakintu na gito kishobora kuba cyomubuza mu kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Yanavuze yuko by'umwihariko bitewe n'ibikorwa ndetse n'ingamba ziriko zirafatwa mu gushakira amahoro n'ituze akarere k'ibiyaga binini,
mu gihe umuhari wa FDLR uzaba uriko uratsintsugwa ari ishano rikomeye cyane ndetse ari by'umwihariko bizaba ari akaga gakomeye cyane ku butegetsi bwa General Neva wari umaze igihe by'umwihariko arakorana n'umutegetsi mubi muri Repubulika y'Intwari Rusange ya Kongo mu rwego kugira ngo babashe kuba bodobya banahungabanya umutekano. Ni mu gihe rero by'umwihariko yaje kugenda avuga ko izi nama zimaze imisi zirabanga mu gihugu cy'u Burundi by'umwihariko ari inama zidafise icyo zivuze ndetse by'umwihariko zidashobora no kuzohagarika ibikorwa by'inama zikomakomeye cyane ndetse n'ibiganiro bimaze imisi biraba. Aya ni amagambo yaje kugenda ashimangira yuko by'umwihariko agomba kugera kuri General Neva akaba yumva neza, kuko kandi byakomeje kugenda biravugwa mu mpera z'iki cyumweru turimo abategetsi b'u Burundi ngo baba barahaye indari indongozi za FRN na FDLR ibicibwa byo mu karere k'ibiyaga binini cyane. Haraheze indwi irenga haravugwa rero ko hibonekeza indongozi z'imigwi ya FRN ndetse na FDLR ku butaka bw'u Burundi. Amasoko mu bajejwe umutekano n'ababibona abaremeza ko rero habaye imibonano y'indongozi mu gisirikare cy'u Burundi. Iyo mibonano yabereye mu bitara mu ntara ya za Cibitoke, uburaruko bushira uburengero bwa Nakayanza, uburaruko zigaburwa rero n'ishamba cimeza rya Cibira, aho rero abagwanyi ba FRN bamaze imyaka itari mikeya bahacumbitse, ndetse bikaba bivugwa ko rero bahora bari mu mugambi wo gushaka gutera ndetse by'umwihariko no guhungabanya umutekano w'igihugu c'ibanyi c'u Rwanda. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda haradusumira dukesha bamwe mu bamenyesha makuru bacu by'umwihariko bararonse urutonde rw'indongozi z'iyo mirwi rero ibiri yitabye by'umwihariko ibigwanisho icumbitse mu buseruko bwa Repubulika y'Intwari Rusange ya Kongo. Batumiwe n'indongozi z'u Burundi ni Lieutenant General Hamanda Habimana, agushika rero ubungubu afatwa nk'urongoye ingabo za FRN. General Major Pacifique Ntawunguka arongoye ibikorwa bya gisirikare muri FDLR. General de Brigade Antoine Hakizimana bita Jeva rero ubundi mukuru w'abaroberi yiyita ko ari we aserukira FRN, hamwe na Colonel Honore Hategekimana azwi kuri tazirano rya Theophile. Uwo wanyuma rero yiyita ko ari warongoye ishami ry'igisirikare ry'abiyonkoye muri FRN. Amanama yabo kandi yabo bakuru baba roberi b'imirwi igwanya umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame n'abaserukira igisirikare c'u Burundi byabereye mu ntara Cibitoke mu bumanuko bushira uburengero ndetse no mu ntara ya Kayanza mu buraruko. Kubw'ababibonye by'umwihariko iyo mibonano yatunganyijwe hagati y'amagenekerezo ya 29 ndetse na 30 mu Kakaro guheza ku igenekerezo rya 3 Nyakanga umwaka wa 2024. Bamwe mu bakozi bigendereza hamwe rero n'igitigiri gitoya c'abajejwe intwaro bari muri iyo nama nabo nyene baturuka nga mu gihugu c'u Burundi. Izo nama zabereye mu mahoteli by'umwaka yagiye atandukanye nka Hotel Green Village, Iwacu de Bukinanyana y'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirokobuca, batazira ndakugarika ari n'imvukira y'iyo komine nyine hoteli Mwarangabo rero mweneyo akaba ari Colonel de Police Jerome Nibogora, komiseri arongoye akarere k'ubumanuko avugwa mu mabi ndetse no kugandagura abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, niko amasoko yacu aca aratumenyesha. Hoteli yitwa Mwarangabo rero iri ku mugwa mukuru rero w'intara ya Cibitoke. Amakuru twabashije kuba twamenya neza nuko ihoteli umubonano wabereyemo rero ikabarore. Uruganda rwacu rero kandi mwariko ntirwashoboye kumenya umwirondoro w'indongozi zabashije z'abasirikare baherekeje abo bagwanyi b'Abanyarwanda bakanavugana nabo. Bukinanyana ndetse na Kabarore rero na makomine ari mu ntara za Cibitoke ndetse na Kayanza, asanzwe hari imipaka igiye itandukanye irahuza igihugu c'u Burundi ndetse n'u Rwanda ndetse n'u Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kubw'umwe rero mu ntwazangabo z'u Burundi atarashimye yuko imyirondoro yiwe yoshi yomenyekana, yagize ati abaserukira igihugu c'u Burundi bavugana nabo kandi ni abakorera mu karere k'uburaruko bushira uburengero, ariko kandi hari n'abandi baje bava mu biro bikuriro by'intwaramiheto i Bujumbura.
Amakuru by'umwihariko ava muri Sud Kivu aho hafi aho abarongozi babogwanyi bacumbitse rero uko ari bane aremeza ko rero bajabutse urubibi baherekejwe n'abasirikare b'u Burundi ndetse benshi cyane. Si irya mbere kandi by'umwihariko si irya mbere bamwe rero mu bo baja mu Burundi akenshi abo bakuru babagwanyi bakoresha imbibe zo mu kinywabi mu kujabuka, ariko ubu ngubu rero bararonse imyambaro y'igisirikare cy'u Burundi baca bajabuka n'abasirikari b'abarundi bacumbitse muri Sud Kivu barindiriye guhindurwa. Niko rero ayo masoko yacu asigura. Burundi burafise amakambi atari munsi yanere muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo mu bikorwa byo gufashanya hagati ya leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi bagwana ku ruhande rw'igisirikare ca Kongo mu ntambara yo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho by'umwihariko, ariko kandi bakagira ibitero ku birindiro by'imigwi y'abarundi Ndoriditabara ndetse na FRN y'uwiyita General Aloyizi Nzabampema nk'uko biko biratangazwa. Kubw'amasoko yacu indongozi z'u Burundi zigomba kwigira abahuza hagati y'izo mpande zibiri za FRN zirabana yingwe. General Hamanda rero yikekwa kuba rero agira imibonano kenshi cyane na mugenzi we w'u Burundi Nzabampema. Indongozi z'u Burundi nazo kandi ziratinya ko rero Nzabampema yohava atwarwa rero amakuru mu Rwanda mu ntumbero yo kugondoza abaroberi b'Abanyarwanda ngo baje mu Rwanda cyangwa se bakamuha amakuru kubigendanye n'ukuntu rero bakorana na leta y'u Burundi. Niko rero bibonwa n'amasoko yegereye abagwanyi b'Abarundi muri Sud Kivu. Imvo igira kabiri rero y'ugo rugendo rw'abakuru b'abagwanyi b'Abanyarwanda ku butaka mu gihugu cy'u Burundi. Kubw'amasoko mu bajejwe umutekano n'intwaro rusange ni ugutera intege abagwanyi bacumbitse mu cibira ndetse no kuraba uko rero bo kongerezwa abagwanyi ba FDLR mu ntumbero yo guhungabanya u Rwanda. Amasoko yacu muri Sud Kivu kandi aravuga yuko hari ubutumire bw'indongozi z'Abarundi muri abo bakuru bane rero b'imigwi y'abagwanyi by'umwihariko b'Abanyarwanda ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Amakuru twabashije kuba twamenya nuko rero umwe muri abo batumire bane yari mu karere ka Bukinanyana Mabayi kubonana n'abagwanyi bo mu ishamba rya Kibira. Kuva umukuru w'igihugu rero Evariste Ndayishimiye ashitse ku butegetsi muri Ruheshi umwaka wa 2020 kubera urupfu rero giturumbuka rw'uwo yasubiriye Petero Nkurunziza, imigenderanire hagati y'indongozi z'u Burundi ndetse n'abagwanyi b'Abanyarwanda yarahungabana ku bwo bukomeye cyane. Abajejwe intwaro benshi cyane mu ntara ya Cibitoke, abaserukira umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'abadandaza begereye uwo wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'Abahutu barahagaritswe barongikwa rero mwibohero rikuru bagirizwa gukorana n'abansi b'u Rwanda. Muri Myandagaro umwaka wa 2023 umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika we yagabishije ko rero ko yagabishijweho kwicwa abakorana hose n'abaroberi b'u Rwanda. Ariko kuva aho ibiganiro by'imigenderanire hagati ya Kigali ndetse na Gitega bihagarariye, indongozi z'u Burundi zikora mu mwansi uwo ari we wese w'u Rwanda. Mu ntango rero z'umwaka umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarahamagariye urwaruka rw'u Rwanda kugumuka. Umukuru w'igihugu cabo Paul Kagame rero abona ko ari umushomborotsi. Ntirumve ko umwononyi kandi ahungabanya umutekano mu karere. Uburundi by'umwihariko indongozi zabwo zugaye imbibi zo hasi n'u Rwanda zakira abo bagwanyi b'Abanyarwanda, mu gihe kandi mugenzi wabo RDC yaranguye mwibanga ntangere ibiganiro n'u Rwanda muri Nyakanga guheze rero bifashijwemo na Angola. Mu mugambi ugomba gukorwa rero ni ukwirukana aba FDLR. Ibi rero iyi nimwe muri gahunda itarakiwe neza na General Neva n'abasanzwe arakorana na leta ya Kongo by'umwihariko, ndetse bakaba basanzwe barafise imikoranire n'umuhari wa FDLR. Ariko kandi Gitega ikaba yaratunguwe no kumva Kongo yarinjiye mu buganiro n'u Rwanda
byiganjemo ibyo gusenya uyu muhari wa FDLR usanzwe urabafisiye impande zombi urafisiye inyungu impande zombi nyamara ku ruhande rw'u Burundi atakintu babiziho. Ibiganiro by'i Rwanda bihagarikiwe rero n'umukuru w'igihugu ca Angola João Lourenço byarasubiriye gutangura. Harabaye amanama y'abashikiranganji dukorera ku ndinganizo zibiri. Ku ruhande rumwe rero ni ugutuza abagwanyi ba FDLR, niko rero biheruka gushikirizwa na Patrick Muyaya umuvugizi avugira leta ya Kongo akaba na minisitiri w'itumatumanaho ndetse n'itangazamakuru. Yaravuze ko iyindi nama ijanye n'ibyo iteganyijwe by'umwihariko ku igenekerezo rya 14 ikaba yaraheze kuba rero. Aba FDLR bagize rero uruhara mu ihonyabwoko ry'abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda. Haravugwa cane mu mabi akorerwa abasivile mu burere bagenzura cane muri Nord Kivu ndetse no mu buseruko bwa Kongo, bivuye ku butare bimba muri ako karere na cane izahabu barashoboye kwinjiza mu gisirikare ca Kongo. Rero barashoboye kwinjizwa mu gisirikare ca Kongo kubw'ivyegeranyo rero by'abahinga bigenga. Biravugwa kandi ko rero hagurishwa ubutare ku ndongozi z'u Burundi nabo bakabaha ibigwanisho. Kubijanye na FRN rero ubutaka bw'u Burundi ubutaka bw'u Burundi si ubwo bashinzemo rero ibirindiro gusa mu Cibira, ahubwo rero ni n'inzira yo kwinjizamo abagwanyi bashasha bavuye mu bihugu byo mu karere nka Uganda. Muri iyi myaka iheze abo baba abahejeje kwinjizwa baca berekezwa muri Sud Kivu muri Republika ya Intwaro Rusange ya Kongo. Muri aya mezi aheze umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yaranse kugira ico avuga rero kubigendanye n'abagwanyi b'Abanyarwanda bo babibonekeza mu Cibira n'uruhara abasirikare bamwe na bamwe rero bakuru b'u Burundi bo babifisemwo co kimwe rero na bamwe mu bajejwe intwaro muri iryo shamba rihinduka Nyungwe rigeze mu Rwanda nk'uko biriko biratangazwa. Buramatari wa Cibitoke Clement Bizoza rero ntiyashimye kugira ico ashikiriza rero kuri abo bashitsi b'abategetsi b'u Burundi boba bari mu ntara arongoye. Ivyo bihugu rero ivyo bihugu rero bivukanye byo mu karere k'ibiyaga binini cyane biragirizanya gushotorana ndetse no kubika abagwanyi bagomba guhungabanya ubutaka bwa buri gihugu. Ubucuti bwabyo rero bwatosokaye by'umwihariko gusumba hatanguye uruhagarara rero rwo muri umwaka wa 2015 rwatanguwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe c'umuhisi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Muri uwo mwaka nyine kuva ico gihe indongozi z'u Burundi zagiriza u Rwanda ko rwakiriye abatembagaje ubutegetsi uwo mwaka ndetse no kubategura ngo batembagaze inzego z'u Burundi. U Rwanda nago rero rwagiriza indongozi z'u Burundi guha intwaro abahutu bakoze ihonyabwoko baba FDLR. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntitwashoboye kumuronka kugira ngo rero yishure ku bibazo byacu, ariko haraheze amezi atari makeya Alani Mukurarinda icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda yari yemeje ko rero u Burundi buhaye indaro abahuti bakoze ihonyabwoko. Urutonde rwabo rero rukaba rwarahawe indongozi z'u Burundi, akababazwa nuko rero atari nta kintu na kimwe cokozwe gushika n'ubu ngubu rero kugira ngo bashirwe imbere y'intahe canga se ngo bahabwe u Rwanda nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Ibi ni bimwe mu bibazo byakomeje kugenda biribonekeza ndetse biragaragara hagati y'imigenderanire y'ibihugu byombi, bikaba byaranakomye mu nkokora rero by'umwihariko gahunda y'ibihugu byombi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Andi makuru akomeza kugenda haravugwa amakuru yihuta cyane avuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaba yongeye kugenda arasimbuka urupfu nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko uyu mugabo ashobora kuba yogirirwa nabi. Hari bamwe bavuga ko rero by'umwihariko batishimira yuko yokongera kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu, mu gihe amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko rero by'umwihariko bamwe mu banyagihugu ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye bakomeje kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza neza yuko by'umwihariko bifuza ko uwitwa Kamala Harris ariwe ashobora kuba yorongora igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
amakuru yihuta avuga ko rero mu kiganiro mpaka giherutse guhuza abo bategetsi bombi by'umwihariko byaje kugenda biragaragara neza yuko uwitwa Donald Trump yaje kugenda aratsindwa mu nyuma yuko yahatwaga ingingo zikomakomeye cyane n'uyu asanzwe ari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu butegetsi bwa perezida Joe Biden. Ndashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, twongere gusubira mu masaha ari imbere.